aramwihakana Yesu. Ariko yewe Yohana Petero amaze mpemu yera yahagagashinga intaye ababwira ati umwe mwabamba Yesu nashimwe niwe akoze ibi warazimwe sana. Nabo rero mwebwe kandi umuntu w'Imana mugamba wa kino gihe Satani ntarafungwa, Satani aracakora, Satani azabiza ibintu byinshi akora. Mugabo muri mpemu yera muzorinduka, muzosabira, muzoshinga intahe Yesu ko yapfuye akazuka, kandi muzogwanya Satani. Satani n'abadayimoni ntibaterwa ingumu n'imibando, ariko umuntu ari muri mpemu yera agasenga n'urushobora kumunesha. Iso nashimwe. None rero muzorondera akanya ubundi muzohurira hamwe, muko mwahurira hamwe ngaha mu rusengero muza kwigishwa inyigisho zo kubatirizwa, ariko umuntu wese agorondera umwanya wiwe asenga asaba ngo tuzoba mpemu yera. Karibu tuzoba mpemu yera umupasitoro watiriza ikahabana. Tuzo twasengira abantu n'ahantu twasengira Imana ngo Imana ishire mu ngiro ibyo yasezeranye. Muze gusenga Imana hanyuma murondera Imana kandi mwirinda kwandurwa n'ivy'isi, amaso yanyu araba mw'ijuru. Yesu nashimwe cyane. Rero tubasengere Imana, tubasengere mpemu yera, ngamwe tumwaye gusenga Imana kugira ngo uwo mubatizo uze uwabatirijwe. Kuko Yesu umuhanuzi Yoweli ngo amasezerano yacu n'abana bacu. Yesu nashimwe. Kandi kozomana muri mpemu yera ni ikintu cyiza rwose, kugira ngo azobarongora abashitse mu kuri kose, kandi ngo azobabwira n'ibigira bibeho vuba. Yesu nashimwe cyane. Tubaye kandi rero gutera intambwe hano, ababishobora gushika hano tena hano mwigirwa hano tena mwigirwa hano ababishobora. Turagushimiye Mana Data wa twese utangiye mu ijuru. Turanezerewe n'iki gikorwa ukoze muri iri koraniro ryawe. Turagushima babene Data wabakuye kure, wabakuye hariya bari umwe wese aherereye. Turagushima ko byaguhimbaye kubazana mu ruhongore rw'intama zawe. Turagushima ko bafukamye bakihana ukabagirira imbabazi. Turagushima ko bakweretse intumbero mu mitima yabo yuko bagomba kugira ikirenge mu cyawe kugira ngo Kristo bagushingire inahe. Turabasengeye umwanya baciye bugufi
wamaze kubatambutsa intambwe yo kugera ikirenge mu cawe. None turabasengeye Mwami kugira ngo umubatizo wa Mpwemu Yera ubashikeko, kuko n'isezerano Mwami wavuze ngo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri wose, abahungu banje n'abakobwa banje. Ngaba rero b'abahungu bawe n'abakobwa bawe bari hano, baraciye bugufi barakugomba, ntubashitseko amasezerano yawe Mwami. Mpwemu wawe Yera yururuke mw'izina rya Yesu Kristo, ubagirire neza Mwami, batize muri Mpwemu wawe kugira ngo babere umurongozi mwiza, ababere umwitsa, ababere umwigisha, ababere umurezi, ababere umujanama. Urakoze Mwami kuvyumvise, urakoze kuzobazigama muri urugendo batanguye, barongorwe na Mpwemu uhereye uno munsi gushitsa ku munsi nzambi nzovugira canke urupfu ruje. Uzobarinde za ngeso mbi bahoramwo, uzobarinde vya bizimyamuriro, kuko isi na Satani barababaye, n'umubiri uriko urajingitwa. Ariko Mwami kubwa Mpwemu Yera ubashoboze Mwami kugenda neza urugendo kugira ngo bazorusozera amahoro. Mwami wanje nyaguhora ku ngoma, turabasengeye kugira uwo Mpwemu azobarongorere kuzoshika mw'ijuru, abangisha icaha n'igisa naco, abakundishe kugororoka, bampa imbuto zikwiranye n'ukwihana, kandi ingeso zabo zimurikira abandi kugira ngo bikunde abasigaye inyuma yabo bazobasange nabone, abo bazokurikirwe. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi ugiye kubahezagira, kandi Mpwemu wawe Mwami azobana nabo iminsi bashigaje kubaho, mw'izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu. Amen.